ivyo abantu benshi baravyibaza cyane ariko ndagomba ndagubwire my friend ukuntu ibintu biriko birabera hariya mu gihugu ca Kongo. Imisi ya mbere M23 wari umuharushigikiwe cyane wari umuharu ufise inguvu kubera ko unabona ukuntu yafashe Bukavu ifata Goma irasubira iduha imisi ya Uvira iratubwira ati direction Kinshasa kubera ko gahunda yabo yari uko bashika Kinshasa bagakuraho ubutegetsi buhari bagashiraho ubw'abandi bien sûr ushaka gukorera mu gitutu cabo bifuza canke ababatumye. Ubundi yari support iri kirahabwa M23 wabivanye nuko na gahunda canke n'ivyo yari yaremereye abagize bari bariko barafata mu mugongo. Ariko ibintu byarahindukiye siko ubu bikimeze kuko indege ziko zirakoreshwa muri Kongo ni indege ziko ziva mu Burusiya za Tiriki harimo umutsiko Tiriki hari amadrone yahaye igihugu ca Kongo muri intambara. No kuvuga iki hariko hakora amadrone za ndege z'intambara zimwe zishobora kukubita umwansi kabisa umwansi zikamuhasha hamwe nawe nyina buri biko biraba. Nari ama video ngahanya dufise muri Warikari ukuntu ba M23 bariko barapfa kubwishi gose cyane. Jewe sinibaza abavyeyi bafise abamama mu Rwanda sinibaza ino bintu ukuntu bazohava bavyitwaramwo après y'intambara kubera ko biragara. Nkundira kandi tubaramutse mwego masi mudukurikirana abari mu Burundi hanze Burundi turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherere. So turamutse abantu bose badukurikirana bari mu Burundi hanze Burundi turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. Hari abari mu Burundi, South Africa, Canada, Australia, Arabia, Zambia, Rwanda, Burundi. Turabaramukuje mwese mu kibariro cyanyu umwe wese bivana n'imicungo abarimwe ku mpande zine zisi. Jewe mwana bashikazo abana makuru muranzi nira promoter utaragira subscribe like share comment nubikore kugira ngo uzoze ubone ibiganiro tubashikiriza buri munsi uko dushize ikiganiro ngaha. Akavura kariko karagwa muraza muri hangana twako turagenda mu kazi ariko bibaye ngoma ko duhagarara kugira ngo tubashikirize amakuru murazi ko atacu tutokora kugira ngo tubashikirize amakuru abari karavugwa ahana hari. Uno musi rero nje gatuganire ku migwano iri kirabera muri Kongo. Musanzwe muzi ko hariko harabera imigwano itoroshe cyane. Kuri rubuga twababwiye kubera ko hari abantu benshi bakurikirana ibinyamakuru bitandukanye ugasanga ibinyamakuru bishigikiye aba ibindi bishigikiye aba. So twe turaza ngaha kugira ngo tuvuguruze nyabujya usanga hariho abantu bashaka kurima ibihuha mu bantu ugasanga abantu babayeho mu bwoba. Ivyo navyo nivyo bintu twe tutifuza ngaha kubera ko twarabonye intambamyi canke inconvenience yiki yo kugira ubwoba. Iyo kesho ugize ubwoba umutima hari unabura nitiro kararuhagaze ugahunga. Mwarabibonye 2015 ukuntu abantu bagiye bahunga ibihuha. So nivyo rero tuzangaha kugira ngo tubavugishe tuza kuvugana kuri point imwe ingwano iri kibera Masisi Warikari hamwe n'abarungu. Musanzwe muzi ko ari bice Wazalendo na FARDC hamwe na FDNB sikacacu c'u Burundi biriko biragerageza kwigarurira mu gihe bisanzwe byari byarafashwe na M23. Ariko imbere ko tuje mu kiganiro nyezina reka turamanza kwamamaza kugira ngo ibintu bigende neza cyane. So no musi duhera ku kintu nyamukuru kuba twabwiye ko abantu benshi batwitura kugira ngo tubamamarize ni muri Buja Faster ni mezo ihari kugira ngo idandaze urudandazwa online. Ukeneye ibintu byose byankenegwa ibidandazwa biratoza kubashira linki kuri commentaire ya mbere ya Buja Faster kugira ngo umuntu ashobora kwinjira muri iyo linki ashobora kugira shopping online cyangwa kugira shipping ahantu hose uri yuguze kidandaza ndavuga ibirato amasheneti amasakoshi amamamazo hari ibintu byinshi muraza kugura iyo link ngaho muraza kubona n'amafaranga ibiciro birimwo ntugire kugira komande y'ikintu cyose uba wifuza
ni muri unasuko kinaho nyene mugambi ne wawundi nyene tumaze kuvuga kenshi gutwara imitahe 12,000 kugira ngo ube umunyamutahe kugira ngo ushobore kuronka nakazi barahamagarira abarundi kuri igitego cy'ikibonobono nivyo novuga ya so reka rero twinjire mu kiganiro nyenzira ibigwano iri kirabera muri Kongo neza na neza Walikali Masisi hamwe na Warungu bimeze gute abantu benshi baba bashaka kuvyibaza novuga neza ko shikiriza abantu bose badukurikirana ko M23 yamaze kurushwa inguvu na FARDC ndavuga wazarendo na bajene Kongore bahagurutse kugira ngo bisubize iteka murazi ko imyaka 31 uriko urahohoterwa amamiliyoni y'abantu aricwa haragera igihe ubwoba bugahera rero nubwo ariko rwahagaze rurahaguruka kugira ngo rushobore kwisubiza iteka rero FARDC wazarendo n'abantu bari mu kazi kamisi yose abantu bariko barakora akazi keza cyane bafadikanije n'igisirikare cyacu cy'u Burundi kitavugirwamwe ndavuga n'igisirikare cy'abaprofessionnel ibyo nta numwe atabizi tuba tabivuze kenshi bo Walikali Masisi ati rero ibintu bimeze gute ibintu bimeze nabi cyane ku muhari kunyeshamba M23 mu misi yahera abantu baguma bibaza ati none kubera iki mugwa mudushikiriza ngo M23 yatsinzwe eske FARDC yo ntitsindwa ivyo abantu benshi baravyibaza cyane ariko ndagomba ndagubwire my friend ukuntu ibintu biriko birabera hariya mu gihugu ca Kongo imisi ya mbere M23 wari umuhari ushigikiwe cyane wari umuhari ufise inguvu kubera ko unabona ukuntu yafashe Bukavu ifata Goma irasubira iduha imisi ya Uvira iratubwira ati direction Kinshasa kubera ko gahunda yabo yari uko bashika Kinshasa bagakuraho ubutegetsi buhari bagashiraho ubw'abandi bien sûr ushaka gukorera mu gitutu cabo bifuza canke ababatumye murabona mu misi ya mbere ko ibintu byari byifashe nabi ku FARDC aho bose bavuga ati karabaye ariko ibintu birahindukira aho Tshisekedi yavuze ati burya nka Samara ibintu birankomerana niko guca afata aragira ico bita investissement militaire arashira amafaranga menshi mu gisirikare no kuva ko ubunya Walikali Masisi hari na za Warungu hariko hagwana idrone z'intambara ntazijya mwumva Ukraine ikoresha Uburusiya bukoresha ni navyo biriko biragira ivyo rero ni bikoresho bigurwa amafaranga menshi tuko turagereza gusigurira abantu baguma bavuga ngo bega M23 yo ntitsinda hari kera ariko ubu byarahindutse no kuvuga iki ubu unya ingwano yitubona ikogwa n'ibintu bitatu ndabivuga kugira ngo hari abantu bashasha babaje ngakuru uvuga kugira ngo batahure naho ingwano ikogwa n'ibintu bitatu hariho igisirikare hariho media hariho n'amafaranga uyu mwanya M23 ikomeye muri media mugana nyene media sinibaza kari cyane kubera ko burya media ishigikira ibintu bigaragara kubera ko ama media amaze kuba menshi baje bavuze ikinyoma turazanga tukakivuguruza Tshisekedi rero yaratahuye umugambi wo kwinvestisa mu gisirikare arashiramo amafaranga menshi sukuvuga ngo igisirikare ca Kongo nticari gikomeye bene wacu tuvuga ngo nticari gikomeye oya cyangwa nticari gifise ibigwanisho ubundi yari support iri kirahabwa M23 wabivanye nuko na gahunda canke nivyo yari yaremereye abagize nabari bariko barafata mu mugongo ariko ibintu byarahindukiye siko ubu bikimeze kuko indege ziko zirakoreshwa muri Kongo ni indege ziko ziva mu Burusiya za Tiriki haramurumutse ko Tiriki hari amadrone yahaye igihugu ca Kongo muri intambara no kuvuga iki hariko hakora amadrone za ndege z'intambara zimwe zishobora kukubita umwansi kabisa umwansi zikamuhasha hamwe nawe nyina buri biko biraba nari ama video ngahanya dufise muri Walikali ukuntu ba M23 bariko barapfa kubwishi gose cyane jewe sinibaza abavyeyi bafise abamama mu Rwanda sinibaza ino bintu ukuntu bazohava bavyitwaramwo après y'intambara kubera ko biragaragara ko abajene Rwanda bariko barafa cyane hari amafoto toshira ngaha bivanye nuko bivanye na security y'urubuga rwacu canke
no kuntu YouTube bibuza ariko amakuru hari nuko uno munsi igerekerezo rya 29 kwezi kw'icumi mu 2025 hazindutse imigwano ikomeye cyane muri Walikale. Wari kuvuze Walikale hariho uduce Walikale ni abari igisagara kinini nya cyane aho usanga M23 igaba nka 10% y'ico gice. Ni kuvuga umaze kuba ufashe wigaruriye 10% muri 100% urumva ko uba waramaze kuneshwa. Rero bagerageza kwa avansa ariko FARDC iri determine na Wazalendo vuga na FDNB. Rero uno munsi hazindutse hari amashusho yerekana ukuntu bari ko barahungira mu misozi. Aba M23 biruka bahungira mu misozi yuko bahungira mu misozi kubera ko ubwishi bw'amasoro ubwishi bw'amadrone idrone zirarasa hejuru igitero byo hejuru aba M23 bari hasi cyane bari hasi gose no kuvuga muri Walikale Warungu Masisi hariko hakora ibitero bya Sukhoi Su-25 hamwe n'amadrone atagira abadereva. Ivyo nivyo bintu biko birabangamira M23. Muriko murabona ujya Lawrence Kanyuka umuvugizi wa M23 aje hajye kavuga nti M23 turabangamiwe FARDC irikikoresha ingufu zitebwa za gisirikare. Iyo ibavuze ingufu zitebwa za gisirikare bari ko bavuga iki ibiinya ubu bwoko bw'amadrone canke izi ndege za Sukhoi Tshisekedi yazanye muri Kongo. Nivyo baba ariko baravuga bivanye nuko bagiramiwe babangamiwe. Ndabibutse ko neza n'ubwirinzi bari bafise M23 bwabafasha kugira control y'ikirere bwose ubunya bwose bwasenye bwose bwarasoye. Bene wacu ibindi ko ndavuga ni ibintu bigaragaza ko igisirikare ca Kongo gihagaze neza cyane gose. M23 yarishoye mu ntambara ntiyamenya neza ko ari bibazo yitayemo. Warabonye muri Canzu narabivuze mu kiganiro giheruka ejo. Canzu n'ahantu bahora bitoreza bagira imyimenyerezo ya gisirikare. Nabaje basirikare bose bagiye muri Canzu bari determine yuko bahita bafata Kinshasa. Ubundi niyo message Sultani Makenga n'abamufasha ndavuga babananga bagenda baha bajya abantu bari binje mu gisirikare babizeza ko neza direction ari Bukavu sivyo. Ariko warabonye ibintu bakuriwe, warabonye ibi ukuntu amadrone y'intambara ibintu yakoze biteye n'ubwoba cyane. Ibi rero ni ibintu bigaragaza ko ugwaruka ndavuga ugwaruka ruriko rurajanwa mu bintu ku nyungu za bamwe kandi ku bintu badatahura cyane ndavuga badatahura. Kandi M23 ahandi haniri kiragirira amakosa ntiriko iravuga ku mugaragaro ko iri kiratsindwa ahubwo ibandanya yizeza abene gihugu ko ibintu bimeze neza mu gihe ibintu bitameze neza ku ruhande rwa M23. Ivyo navyo bigatuma bamwe babandanya bishikana kuko n'ubunya muri Warungu uno munsi harabishikanye. Ni kuvuga hishikana abantu benshi ariko bagenda bajustifia bavuga ngo bajya bishikana ngo nabari basanzwe ngo kwishikana ngo nabari basanzwe ngo badakunda M23 ngo nabari basanzwe. Hari uwagerageje kubivuga bivuga ngo igihe dufata Bukavu na Goma abishikanye twanka kubica bamaze kwishikana tushaka kubahindurira ubuzima tubaha imyimenyerezo ya gisirikare kugira ngo binjire badufashe ku rugamba rw'intambara. Ariko uri kurabira abasivyo kubera ko mwese mwarabonye mu minsi yahera ukuntu abasirikare bari binjiye mu gisirikare ca M23 wasanga umumama afisinda umupapa afisi bavita imburujwa sivyo zandi usanga zinganuko sivyo abantu bavyibushe barabizi sivyo ugasanga n'umuntu vy'ukuri bigaragara ko ari umuntu batoye ahantu uyu muntu bagenda kumuha imyimenyerezo ku ngufu. Ni nabo bantu bariko bishikana sivyo kubera ko bakicinjira igisirikare message bari bafise yari uko ibintu ari sawa tuzogenda twe turakomeye ariko bamaze kumva umuhindo waziya ndege z'intambara za Sukhoi Su-25 bakumva amadrone atagira abadereva imisozi barayimazi bayiruka imisozi biruka
urumva inkoba barate ibintu byose bagata bakiruka bagata ibintu byo twoshobora sivyo indege Sukhoi Su-25 igenda ibirometero 950 ku isaha wewe M23 nta bushobozi na bumwe ifise bwuko boyikorora uje muri commentaire mu minyishuzi mumbwire indege kuva izi Sukhoi Su-25 zitangwa gukoreshwa mumbwire ahantu M23 imaze nimiburi buri gukorora n'indege nimba ariko mu misi ya mbere nta ndege ya FARDC yashobora kuguruka mu kirere M23 itayikorora ibindi bintu bigaragaza ko ibintu ku rugamba kuri tere ku rugamba rw'intambara ku rubuga rw'intambara ibintu bitifashe neza kuri M23 nayo ubwayo iracemera cyangwa iracemeza abazungu ko itegerezwa kugira ane kuguma muri Kongo ibaha ivyo yabasezeraniye kurundi ruhande M23 murazi ka Rwanda sivyo rero Rwanda twarabivuze kenshi ntirushobora kuva muri Kongo bivanye nuko Kongo ifatiye runini igihugu cy'u Rwanda ubundi Kongo nigo Rwanda Kongo nitunze u Rwanda sivyo bakubwira ntitwofuma tuhaherera twofuma duhera twese hako dusubira mu hehe mu Rwanda ndabibutse neza ko ino ntambara ikarangira M23 itsinzwe canke FARDC yisubije ibice byose sasera rafe ya M23 kubera ko sinibaza ko bivanye n'ukuntu abakongomani bamaze guhumuka amaso sinibaza ko hari undi muntu azoza yongera abace mu jyaho ariko biragaragara neza ibice nka byinshi M23 yari yarafashe FARDC yabyishubije ikibuga c'indege cyahora gikoreshwa mu gutwara ibigwanishiriza Minembwe nayo naco kiri mu yabira Warikare Warungu Masisi ndavuga hariho uduce twishi mvuze Warikare mavuze gisikari muri rusangi hariho za ubundi amazina y'intuzenya y'udusite twahari usanga agoranye kuyavuga ariko ubuce nka bwose bwarafashwe na FARDC na Wazalendo ibi ni ibintu bisigura ko M23 iri kiratera igere rya nyuma twaba twabivuze ariko iratera igere rya nyuma bizorangira nabi kuko M23 nta bushobozi na bumwe bwotuma inesha igihugu ca Kongo n'ubu naka kayengo we kwararonka nuko bagerageza kugira repri bakayigira mu banyagihugu FARDC kanka kurasa mu banyagihugu sivyo niyo aba M23 bapfuye benshi urabona ko amatangazo asohoka avuga ko bariko baragira barica abanyagihugu so ubandanye mudukurikirana tubaha update ziko ziraba zintambara mu gihugu ca Kongo tubibutsa utaragira subscribe babikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza tubane tubashikiriza amakuru buri munsi uko biri turabakunda cyane bye bye.